ivyigwa rero uratanguye kubitanga ndabitangura nyene. nta ngorane wagize mu ntango uvuga iti Oya bansigaje no kuntu bworoshe mu yindwi nasikiye mu yindwi no mu munani cyari ibintu byoroshe ndabona ati niho nibaza yuko hoba haravuye ko hari amajambo amwe yagiye arakoresha ati c'est de l'eau à boire ngira ngo oya paraporo yaje ngira ngo ego abona uko arubwira n'abana bareke gutinya kuko umwana umubwiye uti hajya ntuhajabuka naho yoba yahajabutse atinya mugo ubwiye uti genda nta ngorane ashaka karubwira abanyeshuri bumve ko atangorane zihari ntiryari iterabwo ndavyumva kimwe yamenya bamwe barabonye ko bishoboka bishoboka kuva rero ico gihe mu 88 uvuyeyo muri iyi misi yavuga yego narinze nkukuruka ariho ngiri ariho gikorera hariho amajambo amwe wagiye urakoresha hanyuma baratinda gutazira n'izina sinzi ko wahavuye urimenya akazina bagutaziriye abanyeshure ntajonze bayambariye nyahe babikubwiye izina bavuga ati uyu c'est l'ange du séminaire l'ange du séminaire ni ange iryo warayumvise bari kuvugako abanyeshure oya ye n'abatara abanyeshure bati bavuze ati ange du séminaire nguyu oya hariho abakunda kunyita Anges narabyumva bavuga ngo muri Anges hari amagara Anges iryo Ange du séminaire nacyo hariho umusekreteri umwe yakunda kurinyita umusekreteri umwe yakunda kuba Ange du séminaire yego nivyo nanje ndi mubagiza amahirwe yuko munyigisha ibiharuro na physique mwaka wa gatatu hariho ikintu nabonye mwakunda cyane kwigisha kandi mukigisha mbere n'amasaha mugaprolonge ico ni kubera iki mwumva ko icigwa utogicira hagati naho baba bageze amasaha ya pause ugasanga urabandanya nimbo nyinshi d'abord ukora ikintu ukunda ugikora neza kubera urabona nagucira hagati hariho nk'icigwa wamaze ni nk'ukuri uri kuragana ibitoke bigira birete aho byorese ugaca uvuga uti ngiye mu Kayanza urumva ibyo bitoke ntuzogoreka ngo bigane birapfa niyo byokunda bizogutwara izindi nguvu nyinshi cyane cyane bikaba inkebe mugabo uci uvuga uti reka ngire ko nduke bya risikazi ko bireta ugaca uruhuko birese niho havamo n'inzoga imeze neza niho rero navuga nti aka kantu umwana agiye atakumvise ejo byomugora gusubira gutangura ikivi ntibyoroshe yego hanyuma sinzi ko hari utujambo ko nagukoresha kugira abanyeshuri babimotive uwo butwibuka utujambo tumwe mu kwigisha uriko uratanga ikigwa ukumva ko utwo tujambo wadushizemwo n'abanyeshuri bagatahura oya bimwe ntabyo nabangibuka cyane kuko ama promotion nigishe ni menshi ahubwo serema abo nigishe ne bagenda barotena ati kuri promotion yacu yakunda gukoresha iki yego ko hari n'abandi deja hariho promotion yigize kuzimureke batembera baraduha n'ikiganiro hajya muri sare bose baramuha akavuga cyatumye aba marque par séminaire rero umwe muri bo ndamubona Dr Nde atwara ijyantuze yo mu Giheta Alfred Alfred yego Bonimana Alfred Dr byose ndamwibagiye ikinyamukuru mwibuka watunongesheje ikintu kuko imuti umuntu yatunongesheje ikintu ati gute bari nabareka nyene numva ko na mushikinga niko karona tanga kuba kenshi ubundi akunda kuba gatanga cyane ko ikintu utangiye kurigendesha kuri vana hasi gusa utanga kumenya kwisuka yashobora gucutera cyeshe kuja kugwa mutubikwa usanga ari go babwiye ko bamwe uri kubiyemo rero ugacho umuvyura ubwendera ko kuri guma ko
naho uri bajya gukomerekeje ukagumako kandi ntugwe ngo warushe ngo nawe usige ugume niko usanga urizi neza kamuyeza avuga ni muze mwese abarushe canke abagize canke mu gifaransa naho venez tous à moi vous etc. Genda none après tout ubuzima kwisi ko buhera ifu kugira iherezo ryiza genda cyafata iyo ngingo rero yo kugaruka muri katolika fashe ingingo yo kugaruka muri katolika ndoca mvuga nti reka rero ngaruke ndonka amasakrament je régularise le mariage de façon catholique hanyuma ndafise na chambrette nubatse ahantu nayo nyene ndayisabira umuhezagiro nje ndayinjira ucyo yinjira ngo hanyuma nakana kanyuma kaje kabatizwa ni urubanza rukomeye ko ni umuhezagiro wo muri eklezia wa mariage hanyuma kwinjira inzu hamwe no kubatirisha umwana ni urubanza rukomeye cyane rwose turabifurije rero imyiteguro myiza kandi nibaza ko atari kera oya si kera cyane musabwa kuza kumfata mu mugongo yego tugushyigikire umuvyeyi wacu umurezi wacu mu ndwi zibiri yego 18 hajya mu seminari saa sita ku Kaburungu imisa izo bitanguye kandi murazi wa patiri isaha n'isaha yego muravyumva rero abanyeshure n'abarezi bose bakoranye nawe abantu yareze mu byumba yuko arafise urubanza rukomeye nimuze mureke kwitwararika umurezi wacu umuvyeyi wacu ivyo yadukoreye ni vyinshi bavyumvise naho yoba yarakaze yavuga ati umwana wo mugorora akiri muto nivyo rero muravyumva mwese ugo rubanza ntimuze murucike ntiruze rubacike ahubwo muzobe muhari nawe azobone yuko yabahendera gakura koko